ngo nibindi umva ndakubwira nundi muntu muri primaire nkiri umunyeshure muri primaire narakunda gufyina nkakora amafuti ku ishuri n'abandi banyeshure benshi hari ukuntu bagutuma umuvyeyi aje agaca gukubitira ku ishuri nababandi bahora bakubaha baje batangura kugusuzugura sivyo nukubera iki nukuvuga ngo rero iso iya kumara marije mu manaka kwerekana yuko atacumaze nabo baragusuzugura mugabo baje akavuga nti oya mwigisha uyu mwana wanje jewe burya mwaramubesheye uyu mwana ariga nawe wundi ashavuga nti ego kabisa rero muravyumva ni hariya hejuru hariya nani Dani uvuze ngo batwubahishe mbe mwo muri yubahisha nukuvuga twebwe abasari bo ba filme reka mvuga ba filme kubera ko abimiziki bobo ebana barazwi no mumenga ngo bari mu gihugu bonyene ni babiri ndibaza ni Natasha na Kidumu ni Satubi na Fizo oya ni babiri ubwo ni batatu ubu nari nzi ko iyi ni Buja TV twabwiye ko tugira tuzitiraho amakuru y'abakinyi b'amareresi atandukanye muri kumwe na Simon Pro Band kama tukimwe na Fibat muri umwanya ndahantu urabona ni hari imyumbati bigazi biti ndahantu sinzi kari ruguru sinzi kari mu gisagara ca Bujumbura navyo nzi neza turahanda ahantu hari abastari ngiye kurondera nabwiye ko ngira zinda amakuru y'abakinyi b'amareresi amakuru y'umuziki entertainment vyose muri rusange reka mbaze umupetaraho Peti ngonda kubaze gato mugwana Buja TV ni sawa urakomeye yego witwa nde Tungimana Chris uriga yego nashaka ndakubaze hari abantu wabonye bari ngaha bariko bagira ibintu yego baramajanye bari ngaha hirya reka mukanya shinza ubanyereke sivyo yego abakunzi ba Buja TV ni Simon Pro nje nababwiye ko nzoza ndaba amakuru y'abakinyi b'amaresi atandukanye nta kintu kimwe muzobora muri kumwe na Simon Pro cyane abakinyi b'amaresi nababwiye yuko ngira nangwe kuza ndaba amakuru y'abakinyi b'amaresi amakuru ari update bari bande wabonye dogo tukubaze ni bande wabo hari abagore hari n'imisore ntabonza amazina okay urakoze nashaka amenya aho baherereye ndibaza hari umwe muri bonzi rekanda mu telefone kugira ubandanye warugiye hari aho usanga ari bagutuma yego sawa rero urakoze yego murakoze yego reka rero tubandanye tubabwira ni bande ndazufise amatsiko yo kumenya ati ni bande tugira dukora n'ikiganiro bari mu biki bari hehe n'abastari bamaze kubaka izina sindababwira ikintu bamaze kubaka mu izina ariko hagati ya music na comedy na filme muri ico harimo kimwe ngira telefone umwe muri bo ashobore kumbwira neza ahantu baherereye ni umutsari yavuye mu ntara ya Ngozi bakaba baje gukorera ngahi Bujumbura bariko bakora nenda bivuze muraza kumwibonera mbona tevye kwita Hello? Ni sawa? Ni Simon Pro muvugana kuva kuri Buja TV. Safi? Bambwiye ahantu muri ariko sindiko ndabatora neza. Ningo ushaka ko tubonana ngo tugusabye mu busy turi muri tournage turi kumwe na famille sawa ndaje na Dani mwamaze kumwumva ni umutsare mu ntara ya Ngozi tiko turavugana baje gukora filime ino tukatubabwire amakuru yabo tubabwire ni filime yitwa gute ni filime irimo ibikirimwo bande twagiye cameraman murikira ntandi haruzuronka amakuru y'abakinyi b'amaresi atari kuri Buja TV nibaza yuko ni sawa mama tubabaze gato
tubabaze gato abantu bariko bakina amafilime baba bari ngaha hari abantu bariko bakina amafilime bahari sawa abakunzi ba Budget TV reka tubandanye tubabwira ndibaza nashitse ahantu ariko bakorera byose nahana inama se kuhabona bigamba ariko ndagira ndabumve ibyo dukora byose dukuramo isene imwe hasigaye isene imwe Salama man. kumenga muraryohewe Libert ni sawa wapi man wapi wewe nari sawa haburiki muricaye bigo mutera story Lavine ni bon sawa kebuke Lavine ni uri ngara umukobwa we yemira bigabo gusa byagize gusa vrema nabakoranije Joachim ni sawa Ni sawa kabisa man. Byari byangoye kuko ariko twabonanye duhera kuri wewe muriko mukora iki ngaha Bandushimira Imana ko twabonanye kuko byari byakugoye. Je nshimira Imana mu gitondo ibindi bisigaye irabikora. Sawa so jemeze neza ndashima Imana. Twaje ahantu bitwa mwitwenga nimba ari mwitenga ibintu vya filme hariho filme ya Fanny na Abel na Dani turiko turakora tubifashijwemo na Real Boy Films ariwe Liberty niwe director na jewe nkaba ndi ngaha nk'umukameramani kandi histoire y'iyi movie akaba ari je nayizanye aca tuyishikiriza Liberty arayandika nishoboye kwishura amajambo make nivyo turimo tuje kuri Fanny Lavine tumaze iminsi turiko tubona collaboration ikomeye cyane hagati ya wewe n'abanyengozi ko cyose nk'abanyengozi ntihahitamwa bigitega canke mu zindi ntara bashavuge gute turi bamwe abanyengozi turi bamwe ide yo gukorana uku yavuye n'abanyengozi bayizanye canke ni mwebwe abanyabujumbura mwayizanye oya abanyengozi nibo batanguye kuntumako hama cangira amahirwe yo kuronderwa n'abandi nyene cabashimiramo hari harabuze iki kubera kugira we Fanny Lavine ubatume kuvuga ati ndashaka ko tugira ubumwe ntireka ntume kabo mu zindi ntara dutangure dukorana nabona hataragera sinari bwipange neza nyene mvuge ati reka ntume ko bo mu zindi ntara dukorane cyangwa iki ariko gusa muri byari biri washaje muri cyo byari birimo nyene uko ntegerezwa gukorana n'abandi bo mu zindi ntara kandi n'ubu simejeje sinokorana n'abanyengozi gusa ariko ndakeneye n'abandi bo mu zindi ntara nka zose numvise muvuga Dani ingwano turagukeneye ingo ngaha mu rugo Abel tumaze ibisi kubona nawe ahantu Fanny Lavine abari nawe mwamuri kumwe uretse kamuriye kuri filime ni ya Horace muriye ko na Fanny Lavine kuri iyi filime oya mu bindi dufatire tureke filime mwamuri kumwe mugiye gukina Ingozi mwamuri kumwe ni Bujumbura mwamuri kumwe kubera Fanny Lavine ni wazi gukina ngahi Bujumbura wenyine Fanny n'umukorege nyine hanyuma tuza kuba hamwe kubera twasanze muri iyi myaka turiho twese kuko yaza kuvuka iyo nza gusanga atariho ntitwari kubonana mugabo reko natumbe nkasanga nkacu ubwenge hanyuma ndi muri ibintu nkamusanga nawe tubihuriyemwo nkaba mbona tubikorana neza nta nyungu yotuma tudakorana je nibaza yuko atabindi birebire bihari gusa turakorana neza tukabona bigenda neza kubera iki nakubwiye ati kweki Fanny Lavine mu gihe hari abandi bakobwa bakina kandi neza aho nuwose Fanny Lavine filime zose Fanny Lavine abandi bakina nyene nshobora kuba ntabaza ariko mbo misanzwe sinomenya bose ko abanyamakuru no urabaza cyane je ikibazo kiranani jewe yaje rero abibazo usanga vyandengeye umutwe mugani wabaraho niba mabwiye ati mumbaza ibibazo bingana n'amashuri mfise je ndavye ico kibazo umenya ko kirandengera cyane Dani dukeneye Dani kwanza Dani karitegura nyakubahwa Dani uri kurazibira abari ya kwanza bakunzi ba filime nduri nakunzi ba Budget TV bakone neza ibyo ni biki
uteye uturuka isha ndabaramutsa inshuti za ninde nimunyibutse oya ni inshuti za Irondo TV basi ni Bujumbura uno munsi TV Bujumbura today Bujumbura today yambu Dani abandi tubona bamfani yambaye nk'umuntu asanzwe aba ngaha nawe amakosime istirira no ngaha canke muri mubiki bo hano turi mu kazi tu kamisi yose nko bizi twebwe twiyemeje kuba inshuti za filime zikorera ubusa Dani koso ukuri none inshuti za filime zikorera ubusa Dani mbwira ukuntu ushaka kuva ingozi n'imodoka ukaza ngaha no mwitenga ukambara kosime mwitenga uri gukorera ubusa n'urukundo rwa filime tu none ibintu ntabikoze byokora ndiko nisanzemo ari je mbikunda mu Burundi ntegeza kubikorera ubusa nukuri da none haboneka umuntu ufise akantu akaraba uko angenza yashimye ibyo nkora ndabeshya abakunzi ba Buja Today n'abakunzi b'Irondo TV n'abakunzi b'Irondo TV ndabaramukije uyu mugabo sinzi kunaje imbaho aje mwitenga nubaza ntaho nzi vraiment nahisanze kuri film tu gato kugira tuganire neza muhaguruke ndabaza akabazo kamwe dushe turangiza kugira mubandanye ibikorwa ndabaciriyemo mwihangane gusa birakenewe yuko tubikora Libert niwe tutaraganira neza egira ngaha Libert eruka gusura filime Imbarutso y'umujinya yes ni filime twabonye irimo karate irimo ibintu byinshi bitandukanye filime Imbarutso y'umujinya mwashatse guhindura iki muri filime ndundi ko twe tumenye filime zisanzwe mwebwe mwaje muzanya amakarate ni cyo kintu mubona mwaje musumbiriza ko izindi filime zari zisanzwe zihari cyane ku kintu cya karate sinzi kari karate sinzi kari kungufu bo mbanza kugukosora twe nta filime za karate dukora kandi n'ubushize narakikubwiye dukora filime zirimwo lifestyle y'abantu abantu barashavura bagashwana umugore agakubita umugabo agakubita kidaje uwundi nivyo ntaho bihuriye na karate gusa hari nk'ibyo kugwana sino guhaririza ndumva warayibonye hanyuma nta tandukaniro rirenze twazanye kuko twebwe cinema yo mu Burundi sinovuga ngo hariho abamaze kugera kure ku buryo bohiga abandi ariko tiko turakora kugira ngo umwe wese azane ico ashoboye ashobora kunganira kugira ngo twese duteze hamwe imbere industry ya film Dani ngaruke kandi kuri Dani ngahe Bujumbura abakinyi beshi cyane kubera iki gutora Abel na Fanny Lavie urakoze kumbaza icyo kibazo impamvu ntora Abel na Fanny nasanze nabo ni inshuti za filime abantu bitanga ku murimo batitaye ku mafaranga hari abandi ujya gutora mu mukwane kuri filime ngura mu muruyoni ngura mu 1.5 500 nanje ubwanye muri cinema nayo ndaronka none nabahe cyo nafise aba rero impamvu dukorana nuko mbiyumvamo bakanyumvamo hama tugafashanya mu byo bwa cinema nta kiguzi n'urukundo tu nta bindi Dani uretse abatiko turabona hari abandi bantu tuzobona muri iyi film muri iyi film harimo abandi harimo abakomedi harimo reka simbavugira bazivugira uzogaruka film igiye gukorwa iminsi 3 uzogaruka ubirabire ku kivi Dani gusa uraducanganya ariko uvuga ngo dukorera ubusa nuko tubikunda ugashivuga ko ushaka kumara iminsi 3 Bujumbura uri kudepasa amafaranga nico ne kibazo none ndakubaza ikibazo reka nkubaze nk'umuntu w'umugabo urashobora kugira gucya ugakunda umukobwa kwamara gukunda umukobwa ukajya kumuramutsa iyo ruguru bikaza kurangira uko bizayo nk'amezi nk'ati tujya icyo bita kuresha gutongoza bikaza kurangira umukobwa wamugutwaye none ubwo wumva kuko wamukunda uremera ukadepansa ariko wo mutwaye ujya mu rugo urihangana soko none filime rero na filime tuyikora ko tuyikunda tugafashanya n'abayikunda ariko nta mafaranga vrema sinzi gusa nk'abantu dukorera ibi bintu bikabaryohera bajye basunika ku kantu hamatiro ko tubigenza ariko nziga nambara ikozimu no kumfata nibiro byaragiye sinkirya Abel Dani natubwiye yuko muri filime n'amafaranga ariyo bakorera ubusa kandi nimba tiko tuganira tiko dushaka yuko filime ndundi bihinduka
tugatera imbere nk'abandi. Filime ndibuka uri Nyamitwe, ambasaderi w'Inyamitwe yaravuze ati filime ni industry nk'izindi. Dani yatubwiye ko ati amafaranga arimo. Uyu munsi nimba hari umubwiza tunga reka turaba yashaka gushira amafaranga muri filime, niyo cabiye bakavuze ko ati amafaranga arimo, kumbe vyane nta mafaranga arimo. Ega niba yavuze ko atarimo nuko bagwiza tunga nyene bataza, nibaze bayazane. Abandi mu bindi bihugu urabona ko usanga filime yose ugasanga irimo ama publicité ama campaign akomeye ibiki nibiki, mugini urabona ko dukora ama filime meza usanga turira twebwe nyene nta publicité ni musanga muri bagwiza tunga nuko batarabitahura ngo baturondere dukorana donc dugira baduha ama publicité dushobore kwacisha mu filime canke uzoje nko mu bindi bihugu usanga abastari bari ku byapa ari ikintu usanga Ethiopia canke mu wa Kenya ari ikintu gikorerwa ngaha nimba ariko bakora amavuta meza azosigwa barundi kugira base neza baca bazana uwahandi ntiwerekana umurundi yagize neza fata jewe unsige fresh unyambike neza mfotore agafoto nze ntesa ucuma nikajya muri ville umuvuga franga ndagatamira urumva rero Muncamake Dani byavuga birumvikana hari ibintu bikibura bituma twovuga ngo filime yogira icitanga mugabo twe turitanga kandi mu byukuri ntitwe turacika intege tuzoguma dukora yatagira umuntu wibaza ngo abagabo ngo birabasha ngo n'ubundi rimwe mwabyijanyemo n'ubundi tuzoguma dukora nivyo twabyijanyemo tuzoguma dukora kugeza igihe abo bantu bizobinjira akavuga ati bugiye ibintu abantu bari seri ko tuzi filime zimbye itwara amahera ya naya tukabona bakoze imwe bakoze yindi babagabo tureke kubasuzugura ubwo katubegera bivuge ko ubu muri ko muradepasa amafaranga mutabona inyungu mutabona n'ukazogaruka buja tudege reka ndamwishurire urimo uramugora ibyo navuze nibyo avuze n'ubundi dore ikibazo gihari gusa sinzi ko bashobora kuyikemura kireka nka leta igize ikidufasha nukuvuga abo bantu bafise amafaranga nkuko umuntu ajya kurangura umuduga akawudandaza akajya kurangura essence hanze akarangura ibyo bitoro akarangura buri kimwe cyose akaza kidandaza mu gihugu filimi nayo mu bihugu byateye imbere ni business none kuki abagwiza tunga bafata amafaranga ajya kuyashora mu bindi bintu kandi na filimi yari akazi ahubwo niba twegere tuvugane bazane imitahe dushore bashore muri cinema tubereke kuntu yunguka kubera ko twebwe dukoresha ingufu zigarukira hafi urabona nimba nkina filimi nkaguma nkina nambaye ikositimu imwe bararaba ati ni wa muhungu ugarutse nuko bimeze no kuvuga filime ni cash na amafaranga igihe twaronka umuntu ugira ukagashyiramo amafaranga nayo twamwereka kuntu yunguka kuko nabandi barakora cinema bakunguka igihugu cy'u Burundi hagace kirimo cinema ihomba gusa itakunguka naho yo kunguka ahubwo nta banyamiteye baza gutugira icyo dufashanya ko ibyumviro turabifise ariko nta kantu dufise none Dani ndiko ndakuraba nukuri nukenye Chindazi nukenye reka ndonda umbiriza none ngo sinyenye kandi arabira inyuma vrema uri mubindi ushira byinje ni makeup ya film agirageje gukina ari ibintu twapakiyemo ibintu indana hakuyo ngaragaza ko mfise inda wa muntu yerekana nyandikira ka message izo mpuzu tunyarutse dukinusha zisubiza kubera ko barazitwaye niko sime ndatira ndi umusitari vuba bibi oya ahubwo jya mu rugo uyu nawe yasanga uyambaye ngo bararenganye nawe raba hantu dodori iyo ngiyo nimba ijwi ryawe rishika kure ubaze tese abasitari mu Burundi bo twakora ikigo tubateza imbere nawe baba basitari nk'abandi bo mu bindi bihugu we kuvuga dodora kuba kimwe muto kwidodora mwebwe nyene ubigitambara caravuyeho bumwe wese arishikira nyumviriza buja today Jendi Simon buja today ni kamera no kugira amajwi ashikira abantu sorry nukuvuga impamvu buze ngo dodore je namaze kudodora narahejeje maze gukina filme zigera nko muri filme zifise ama video nk'ijana naberetse ibyo nshoboye ahubwo abandi bakumfasha nibaze tuvugane wewe ni wagenda mukavugana bari hese bandika wasi comment hamanche muhamagara ashyira ko nimero ziwe azemwereka kwa konka muri cinema arekazana agafaranga tugenda gate kuri Fani guma ngaha ariko tugenda gate kuri Fani Lavine ariho ibintu tubona mu bindi bihugu ugasanga abasineaste canke abakora umuziki bararonka ama publicité canke barabashira ku ma pancarte Fani Lavine murabona asa neza no kuri musize kuri pancarte bo muraba nta company nimwe iragupropose bazi ko yo gushira kuri products zabo nkekataragera
Okay, wibaza ko habuze iki kugira izi company zikomakomeye zamamaze zikoresheje amasura yanyu na cyane yuko Jenny naca kuri Gare du Nord nkabona Fanny Lavine nzoja kuraba aka image kawe uranakusa neza nzoja kuraba aka image kawe ariko basanga bashizeho umuntu nani kintu na kimwe arakora abantu bamumenyereko ku bisanzwe abarundi turemye mu kuntu dukunda umuntu atwemeze utwemeze rwose niho duca kumbe sawa rero urumva niyo naguma nkora sincika intege ndetse yuko ibyo bizoba mugare nimba ubu nyine naca ncika intege iki zoca urumva indoto zoca zisubira inyuma mugane niyo nakomeza ndize neza uko bizogenda neza Fanny Lavine turakeneye impinduka muri filme keshi uri kuganira n'abakinyi b'amareresi bakubwira ngo abarundi ntibakundana ngo filme ndundi ngo ntitujya hamwe ngo leta ntitubona je ndavuga yuko amakosa je ndayashira kuri mwebwe mwa mumaze gushikiriza ibyo mwipfuza naje ya guverinema mukaganira nayo connection yanyu na guverinema imeze gute ku bisanzwe ni kwa kundi nyene natwe ubwacu ntidukundana sinoja ngaho ngo mbeshe kubera ko hari ukuntu ntitwemerana ntidushigikirana ntitugira iki umenga dushaka kuja muri competition hataragera reka ibaze nk'umukinyi mugenzi wawe akabona filme wakaca kubita kwaka uwo ninde n'uburuhebe wagize nige aha narashaje imvi zaraje mu mushatsi kubera gukina sinema ndundi narindira agafaranga narabuze ahubwo baracurika aho kugira uko kugira subscribe wapi umenga wamuha amahera kugira ikore kandi isaba ubuntu urukundo gusaka abantu kukazogera pa kabaramfashije base abiguhese abarundi ntago dukundana uko bikwiye hakogwa iki dukundana sinzi nimba tuzagira ibyo bita amaseminari kugira ngo tubabwire tiri mukundane nimba hazomanuka mwemwe ribati hakogwa iki dukundane nkuko sinema reka nyikubwire muri sinema ndundi niho mbona urukundo ari rukeye cyane ubuzima busanzwe turakundana ariko kuri sinema mvuga ukuri muri sinema turacyari hasi cyane kandi twarakoze imvi zaraje ngerageze kubunganira uvuze ngo dukora iki hakogwa iki kugira ngo dukundane icavuze nico urukundo rwo mu kibano rurahari ariko rwo muri sinema nta ruhari ikibazo ndagisitiwa muri angle zibiri buriya ushigikiwe n'ingwe aravoma hamwe leta n'abajejwe ibi bintu ko tuvuze leta tuvuze ikintu cagutse n'abajejwe ibi bintu bo dufata mu mugongo burya nababandi batahora batwemera babonye dushigikiwe hejuru bazoca baduha agaciro mugabo babona n'ubundi dutamba twirorera nta gaciro bazoduha hamara ikibazo warubajije ati none mwaragiye twebwe ico tukora ntubona nawe ko turi ku kazi twico dusabwa gukora niki sukudodora gusa tabikogwa kandi bikogwa tubishira ahantu abantu bashobora kubona YouTube barazibona amastatu barayabona abana baba bijejwe bararaba amafilme nivuga twico tutegereza gukora tuha twagikoze n'ubu urabona turi ngaha uranadutwaye n'umwanya wacu sibyo twebwe turiko turakora igisabwa nuko babona ibikogwa byacu right twebwe vraiment ndagwa karorero hari nk'ikintu warubajije Fanny ati ko afise visage nziza look nziza kuki batamushiraho yishuye nk'umwana mwiza kubera Fanny asanzwe nyine atekereje yitonda iyo kibaza nka je naca ndakubwira original bari abantu none dusanga ko byapa baba bakoze iki kuko turashaka kubona umuntu ku cyapa ari ubwa mbere umubonye utovuga ngo numuririmbyi oya numukinyi wa filme oya akina comedy oya numuki oya ugasanga n'umuntu tout simplement abashaka kuba uri muri family ya company urabyumva kuvuga hajya abantu bajya amafaranga yanyu abantu rero bajya bishyuza ahubwo ngo nka Fanny iri zina Fanny uko biri kose arafise ibikorwa biri hanze kumushira hajya ni honneur y'abasineaste twese avuga nti ujya Fanny bamanitse hajya n'umukinyi wa film naje mba ndimwo ciye hajya nkabona Fanny aramanitse ndavuga nti bwa wundi twe natwe dusigaye turi ku byapa mugabo umuntu yibere yiga kuri kaminuza itazwi yibereye hariya anyangira azwi na sheri wiwe kunuzi ikibazo resi cyacu ikibazo ni ca organisation y'ibi bintu okay nabatwaye umwanya mu mbabarire gusa harakinuwe yuko byinshi bishika kure sawa harakinuwe yuko ibyo mwifuza cyangwa ibyo leta yifuza tumenye ibyo mwe mwifuza tumenye ibyo leta yifuza nka budget TV general yemeje yuko ngiye gukurikirana iki kintu niba ngombwa n'umushikiranganje nzomurondera nkwibariza ikibazo kimwe mu bindi bihugu byateye imbere
bakora filime bavuga bati umwaka uheze aka kantu nzogatora nimba wa mbere kuri sinema ini wacu turarindira ko bavuga ati umuntu abaye wa mbere muri sinema tukabura. Tugaruke ndamwunganire ari ikintu wari wambajije reka ndacishure n'umukinyi wa filime hari hano mu Burundi acumva twebwe hano warumbajije ngo ko mwazanye ibintu ngo bya karate muri filime iki ngo hari ikintu mwaje guhindura nta na kimwe. Ni kuvuga ngo twese ngaha mu Burundi turacakora filime ziri kuri standard imwe nta muntu aruta uwundi kubera ko uruta uwundi iyo hari competition hari higanwa none tahiganwa twe turakora umwe agafana washaka we nk'ubu urashobora kumbwira wa mbere bitewe n'amaranga mutima yawe nanaka kavuga wa mbere mugabe ikintu kivuga umuntu wa mbere ni higanwa higanwa ntari hari kandi ibyo twitera imbere n'umuntu ahavuka hose n'uri ruguru n'uri mu ntara kiyumvira ati bana reka nkore uyu mwaka nanje nzoshika hajya hantu. Yes. Amashira hamwe mfatiye ku ibi bintu bagize ngo runani rw'abakinyi ba film baragerageje uri batagize ikintu anyibutsa byari kunyohera tutagiye hamwe gusa ngo twerekane urukundo rw'ubujyajya. Deja twara créer groupe ya WhatsApp je nico kintu keshi nkunda kuvuga ko ariko ushizemwo link ntidufashanye kandi turi muri babandi nyene bakina film nta nuyogurura tubanze tukivuge ko ico kintu sivyo hama bimaze kugenda uko nta na competition leta iriyumvira ati reka tugira aga competition aba bapeti twege ko turabana ba leta turabana b'igihugu vuga ati aba badogo reka turabe basi ko hari ikintu bashoboye ariko cusanga umuntu ari karasuzugura ikintu cangwe ntabona neza ahantu bipfira cyose biva kubo hejuru abo hejuru nibadufata neza wa undadupinga azajya mu rugo azoja mu rugo avuga ati leta irakomeye yaragiye irabategura yarabafashe nk'abana bayo ati rero ati twegere kubera turi abantu b'abanyagihugu tukaba twanse kwemera aho leta ishize uburoko cibeseri gatoyi sibyo nakanu kakajoke bo jewe muri primaire nkiri umunyeshure muri primaire narakunda gufyina nkakora amafuti ku ishuri n'abandi banyeshure benshi hari ukuntu bagutuma umuvyeyi aje agaca gukubitira ku ishuri nababandi bahora bakubaha baje batangura kugusuzugura sivyo nukubera iki nukuvuga ngo rero iso iya kumaramarije mu manaka kwerekana yuko atacumaze nabo baragusuzugura mugabo baje akavuga nti oya mwigisha uyu mwana wanje jewe burya mwaramubesheye uyu mwana ariga nawe wundi ashavuga nti ego kabisa rero muravyumva ni hariya hejuru hariya nani Dani uvuze ngo batwubahishe mbe mwo muri yubahisha ni ukuvuga twebwe abasari bo ba filime reka mvuga ba filime kubera ko ab'imiziki bobo bana barazwi no mumenga ngo bari mu gihugu bonyene ni babiri ndibaza ni Natasha na Kidumu ni Satubi na Fizo oya ni babiri ubwo ni batatu none nari nzi ko abaririmbyi turi muri industry imwe n'abakinyi ba filime kuko twese turabasani turi muri imwe sivyo ariko amafaranga turonka burya suko ashimishije abaririmbyi birapfuma kuko umuririmbyi uramusanga no mu kinyobwa runaka kamamaza ikintu runaka amusanga mu wikaraoke akinjiza amafaranga ariko twege ukoze karaoke uriraba amafaranga ukuye mu gura mukoroko nta kintu kimuranyura mu biharuro dore ikibazo uko kimeze jewe maze kubona ibitaramo byinshi by'abaririmbyi urumva ugaca usanga na leta harakanishizemo iterereye ariko mu bijyanye na sinema nta hantu ndumva ngo bateguye igikorwa runaka hagiye umukomedi kuhataramisha cyangwa umukinnyi wa filime hama mugenera akantu kugira yigisha abantu nimba rugwaruka nimba abatama nimba iki ntago ndabibona ibyo bintu niyo mpamvu nashatse kuvuga muri muntu uze mu muziki biragendeka hoho nibukebuke ariko iwacu muri sinema turi mu rugo. Sasa rero umviriza Dani na Abere cyane nibo mbona muri nk'abakuze ngaha kandi mwamufise n'agafaranga. Sasa rero umviriza gato umviriza ajya ama competition cyangwa ama festival ya indirimbo za gospel cyangwa zisanzwe cyangwa iby'imipira birashikikiwe sana turabona ama Premier League Coupe de President sinzi karuko babivuga turabona Primusique sasa bigira ama company mwebwe we na Abere mugiye hamwe ngavuga ati tugire competition ya filime ndundi nivyo kunda ya makampuni akaba sponsor na ya leta kiba sponsoriza mundi ndabaciriye sivyo kukobera no mwijene mu ishuri nuko mpubuka nahubuka kare ico kintu uvuze football imbere ya nkuru nziza nyakwigendera
nta bantu bari bakomeye bari bahari bafise n'amafaranga bari kuja hamwe ikavugwa ariko nta nguvu byari kugira ariko igihe nkuru nziza atanguye kuvuga nti academy message niho nabandi baciye batangura gushiranga amafaranga hari nari ati na nakara yashizemo nzose ziravuka ziraduka twebwe nagira nakubwire Simon dukundana duhana subscribe duhana dislike hejuru bataje nuko nyene ikibazo ni hejuru nukuvuga baravuga ngo uhagarikiye n'ingwa aravoma ubu ngubu muri sinema bashyizemo akantu leta bati busenema umukinnyi wa filime wese niyubahwe wa filime niyubahwe nimba ari ubwo buryo mu mwaka cyangwa mu mezi 6 nuko muri sinema mu gisate cya sinema agiye kujyamo amafaranga ye abashigikira Dani sibyo Dani ntabwo nakongera kwikoraho Simon iki ibintu tuko turavuga twebwe turafise ubwenge Imana yaduhaye burya filime ikorwa n'ubwenge turandika tugategura tukiyumvira ibintu byose tukubwira abantu abakinyi ba filime n'abantu bazi ubwenge cyo kimwe n'abaririmba rero aba leta ibyo ikintu bisabwa si ikintu kirekire cyane ndaguha akarorero nka ministre atwara ibintu bijanye na finance sibyo urabona kadahura ibyo mu cyama kamasha tubyihorera wo muri finance urabona katahuriye na cinema aramutse amenyesheje ati ubu ni jewe ndi manager w'irondo TV ndanatumiriye na launch yiwe yozanga ba president ba ministre bandi ibyo urabyumva urabyumva bose boza mugabo twe bisabwe nkabona agafaranga kwirondo TV ati mugire subscribe izina ry'Imana Simon ari wabivuze okay listen nukuvuga ibi bintu biroroshe guhinduka mu minota 5 gusa umwe gusa mu bantu bo muri leta yo duhindurira amateka afashe ati Real Boy Films cyangwa Truafa ngira mbe manager wawe sibyo akavuga ni akabideklara mwega abanyamakuru mukabivuga bisha byumvikana ko nakari wafise iki agirira launch we aba yari wayiteguye launch yoshobora gutumira nabi Kigali nawo muri Tanzania nabahe kubera ko iryo zina giyo bigaca vyugurura amaso abandi ba ministre cyangwa abandi bashora mpari bagwiza tunga bari akavuga na ministre nakayashizemo hari buryo urya mugabo kugira ngo tuje kuri review imwe turaganira reka nanje mfa naba connection icangura ku twaduze ico kitaraba shiti yanje uzoguma iyi micro tuzobakondane yuko amatuvugira ku iyi micro turi mu rugo Jekini niyemeje nzomurondera mushikiranganje je nzomurondera ndabivuze ngaha ndamubure namurondeye ndafise ikintu kimwe ngoma nsabe turi kumwe n'aba bantu nyene twakoranye kuko umwanya uragiye hari ikintu nshaka gusaba kandi mu ntega amatwi mpora ndaba ba diaspora bari hanze abakoze filime b'abarundi sivyo tureke abanyamahanga bandi please nimudufashe mudutere intege babwire yegega kurabira hari no ndiko mbwira mwebwe uko bariko baraturaba Mike biraza kuja hari sivyo please aranze Joaquin Smith niyo mazina yanje kandi ndazi wabanje kumbaza kugiruze hano kandi ucuja mu rugo kumwanya uragiye uravyumva aba diaspora fatiye ku rugero John K yarakoze filme iraba nziza natwibuke natwa abarundi turi ngaha adufashe abibuke gute yaje gukora lancement arahomba nimwege no kuyiraba yarahomvye ariko ico umviriza hari ikintu kimwe tutaratahura nico ngomba nishureko kuko ukizanye kitari kirimo yarahomvye ariko wewe ico yifuza ntiyaraje kurondera amahera kuko aha yarahasize amahera niho yarari sivyo kandi asanzwe afise akazi hari ahubwo yaraje abarundi adutera intege abone ko nahariya aguma avugira igihugu sivyo icyambere ubutumwa yaraje kubashikiriza bwarashikiriye abanyagihugu twarabubonye yahomvye iki ahubwo nazana amafaranga twemere ko yahombye yaduhaye ico kintu c'aba diaspora no kuvuga buriya arakantu namye nigeze gushira kuri statut buriya umuntu atahura ububari bw'imfuvyi n'umuntu yabaye imfuvyi sivyo no kuvuga ngo umuntu yakinye ibi bintu akaja hanze arazi ivyo bituriko turavuga ibi arumva ivyo turiko turavuga aba John K n'abandi benshi jewe ntazi aje agakora na filime na Jackim agakora na filime na Fanny iyo filime ikigira kuko we abafisi ijambo kuko ndibuka John K aza yaje nk'umukinyi wa filime wanashaka bwa mbere ngira ngaje mu Burundi nkuru nziza yaciye amwakira you get kandi watarakwakira umaze imyaka ndabikubwira iri si shari ni reality aba bagabo jewe naciye ubwenge mbona aberi akina film sivyo nuno munsi ndinze ngeraha tugikina na film sivyo baratuboneye izuba muri cinema mugabo nta mubonano urenga kuri RTNB nuko ndabisaba nyene kubera na arano nakoreye indirimbo kuva kera
ngo rero ibi bintu aba diaspora yes banza uvuge ko na mustantera ataraguhamagara ntuje kuri hejuru tureke televiziyo y'igihugu ko televiziyo y'igihugu irubashwe na mustantera ariko arakubona muri kariti ntaraguhamagara abayobozi bacu turabubaha murabizi ariko ukuri kuvugwe ntimutuzi kubera ko ntiwoshobora kumbwira ukuntu twaba turiko turakora ukamara umwaka umwe 2 3 4 5 muri karitiye baratuzi abana babo nibuzo barabara filime zacu mugabo twebwe ugasanga nta kivamo ngarutse kuri kinshaba diaspora ni mutwibuke ibi bintu tuko turavuga John K ingo muri ministere ubatubwirire tirega babana bo baramuzi baca bamwakira dora bigakunda aradodora no kuvuga uvuye hanze barakumva cyane ingorane hari dora ningera kuja nko muri Amerika nje mvuye muri Amerika nzodora yego bizoca bikunda umva ingorane hari no kuvuga nta rukundo ruhari nubyo ndi kwavuga nta rukundo ruhari yabura amaze gushika ahagomba gushika nimba byarakunze nko John K mu nyuma karabati bajya bapeti nabo ndabyaho narindi reka nabo nshyira akantu mbafunge basi dukinane sinema imwe yonyene mu gihugu cy'u Burundi ayo mahera yihoze kumbura ariko twakora ku myumbati ku mpeno kayishora tugakora na sinema sibyo iyo sinema kubera ko amaze kubona nk'isoko ryo hajya kwigurisha wewe araturenga mu mutwe yaraturenze sibyo ari ku yindi level twebwe tutarashikako yojya kutugurishiriza hamara kugira kabonetse akazana ibyo twakuye muri mwakire ya mafaranga aje akadutera izindi nguvu zo kuhamagara n'abandi bari harabagiye mu rugo sinema byanse batashe bagiye kuryama ko amahera yaraheze okay turangiza urabigana ukimare igituma abagabo bagwima bavuga babiri aba n'abadirector n'abaproducteri twebwe baraturenze mu bintu bimwe na bimwe burabe kugira tubanaye okay duheraza ikiganiro akajambo kanyuma twebwe mu vyumve neza nta mfashanyo y'amafaranga twatsi nta mafaranga twatsi nta bikoresho twatsi dusavye guserukirwa gufatwa mu mugongo bigaragara sivyo hama ibisigaye jikintu novuga abafana nabo barafise uruhara runininya ntaho turashika niba tuzishize base kuri iyo platform ya YouTube akakantu sikeza akakantu ikindi nanje no kunganira nk'umukameraman ikindi naco no kunganira nk'umukameraman uno mu director avuze ngo nta mafaranga asavye ubuvugitsi sivyo ariko nanje ndasavye nk'abakameramani ntambamye dukunda guhura nazo nibashaka ko igihugu gitera imbere twe turi generation turugwaruka kimenyekane twerekana ubwiza bw'u Burundi bavuga ngo ubwiza bw'u Burundi ngo made in Burundi tukamere mu Burundi uno munsi ukamera n'umusivile baragufasha uravyumva baduhe location baduhe freedom nituri nyejamba nituriki turi babana b'igihugu dufise karanga muntu man big up man ega uravyumva turiko dukamera twerekana iki umunyagihugu w'umurundi sivyo baratwigishije ngo twihangira imirimo jewe kaminuza narayimaze jewe hobona je ndumuganga sindigera ndepoza narimo naranse kubavuruga kubera baravuze ko uzitabari Liberty na karanga muntu yiwe y'indundi ngiye mfashe kamera ngiye gushutinga film ndafashwe kamera barayifashe nerekanye karanga muntu barayibona nerekanye urupapuro ngo chika okay duhera heza ntitwoheza tukovuga byinshi ikintu kimwe gusa ngira mpereze ko nuko kugira ibintu byacu bigere kure turakeneye ubufasha mu bushikiranganje bwinjira bujejwe injira y'u Burundi muri East Africa inkino n'imico kama mbo turakeneye ubufasha ku bushikiranganje bwo budandaji baganire n'abajya manager bashiremo imitahe turakeneye ubufasha ku bushikiranganje bujejwe gutunganya budget ya leta sinzi ko bayitwa ni Ministère de Finance turakeneye ubufasha ku bushikiranganje bujejwe imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu kugira turonke aba diaspora turangiza nizere yuko umwe muri mwebwe basi adufashe iki kiganiro kizoshikire umwe muri abo bantu nibaza ko vyo babifasha inzira duhera heza utaza kunyibira mu biharuro kubera ko nabonye umenga we no kuvuga ayo mahera nabure none ngiye kubwira abafanzi bacu abadukurikirana umuntu araravye video arabye araryohewe cyangwa arabihiwe havuyemo ntagize subscribe sibyo ntagize like uwo muntu ntabwo ari inshuti ya filime narabe nimba ashimye avuge comment hasi kuko nico gituma twikosora kubyo twakoze narangiza
kuvuga byonyine rya comment irafite ikivuga kusumba ibindi byose hamagize subscribe hohorera gaca abaduhaye inkunga nibyo ashoboye nawe kuko nta ni mafaranga twarabuze ariko akora ico cyonyine no kuvuga nimero za telefone dushobora turaye ko umuntu yashiraho akantu munsi karimi kashi eko kashi tukabura reka ni sabire abafanzi banje nka Dani yes ndisabira n'ubu kandi acyabashimira uko byagenda kose ho mumaze gukora je ndahabona kabisa ndabashimira bagerageje ariko mwongere mukore subscribe ku Irondo TV na share niyo share na like na comment nimuvuguruza ibyo nakoze bitari byiza umwe wese agenda avuga channel yiwe no gukora subscribe centera ngenda jewe nyene ni kwa Aberinda wayo TV Aberinda wayo TV bagire subscribe yajya kwa Aberinda wayo hama nyene baje baragira partage. We wavuze fani cyo ndashimira cyane abafanzi banje abamaze kugira subscribe ndabashimira batarayigira nabo ndabasaba no kwenda muyigire we dukuri nta maheri kugwa kandi urutoki ni wafye ndakuri subscribe nta cuba ama internet yandi nyene ntaduga cyangwa ngo manuke shira ko vraiment ndabigusabye zabukote hama kandi ungire na partage. Smith icyo nosaba abafanzi abarundi bose bakunda entertainment nosaba yuko channel yose ubona ko ari yo murundi yishireko sinovuga yanje gusa ko naco byo bimaze ko je ndi umukameraman nk'ubu byo ndiko ndakora ndiko nkorera ku Irondo TV nce ndamugirira jaruzi mvugi yiwe mvugi yanaka mvugi yanje gusa no kuya abarundi yo bose gira ko like subscribe utibagiye Inkinzo TV ko ni yanje sha kanjye najya mu Liberty ni The Real Boy Films nkuko bisanzwe kora subscribe like dislike na comments yeah man giraba ziriko reka sindi ndakoze yes umwanzi umubone ikinyigishije ko mbona ko mfise n'abanzi okay ndabashimire cyane mwari kumwe na Simon Pro kuri behind camera turi kumwe na Fibat tugira tubabwira ati mbandanye mukurikirana ibiganiro bya Budget TV na cyane ibiganiro bya Kinyi Mareresi ni Budget TV yonyine ziba amakuru y'abakinyi ba Mareresi ukiriye amakuru y'abakinyi ba Mareresi ni kuri Budget TV nta handi ndabashimire cyane Imana bahezagire ciao ciao